Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy HATUNGIMANA yatanguriye ugo rugendo muri quartier asiatique muri komine Mukaza. Yahereye ahari uburiro butandukanye buri mu micungararo ya gare routière. Yaraba ahanini ibijanye n'isuku ahakorerwa ubudandaji bw'ibifungurwa. Aho yasanze isuku ritubahirijwe haraho yafashe ingingo yo kuhugara burundu mu gihe haraho yasavye ko hugagwa kugira bisuganye, ariko imbere yo gusubira gukora bazobanze gusaba uruhusha. Umucafu mwinshi rubikana kugiza amafaranga menshi, kugiza umucafu mwinshi, hanyuma ugakorera ahantu kumvikana kuva umunsi jeudi, ejo ni vendredi, samedi wugare, umvise samedi wugare, hanyuma utunganye iyi restaurant yawe, umvise samedi wugare utunganye iyi restaurant kuko sibikoko biza kurira ngaha n'abantu, kandi harimo n'abagira transport international barira ngaha. Samedi ni wugare, ibi byose ubitunganye, amatoilette yose yatunganye, hanyuma ubone kuzokora. Tuzoza kukugururira ari uko twazanye toutes les équipes, abo muri inspection ya santé, environnement, ainsi de suite, kugira ngo twemeze koko iki kigo gishobora gufunctiona kikariramwe abantu bakiriramwe. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy HATUNGIMANA yagendeye kandi isoko yo mu Ruvumera muri zone ya Buyenzi, aho yibukije abahakorera kwama bitwararika isuku mu guta imicafu aho yagenewe. Aho nyene mu Buyenzi yagendeye inzu y'uburaro iri kwibarabara rya 25 aho benshi bita kwa Mukono, akaba yatanze itegeko ryo kuhugara. Aho nyene mu Buyenzi yagiye akuye urongoye quartier ya 6 kubera kudakurikirana ibibazo bijanye n'isuku mu karere arongoye. Urafise abashef de quartier, abashefu de quartier bibigaba atakini bakora atarukuza kununuza amafaranga y'abene gihugu. Uyu mushefu de quartier 6 gaha turamufuse burundu, kandi yo mwambaro acha ugusubiza uwunzanire. Birumvikana ugo rugendo yarusozereye muri zone ya Bwiza. Inyuma y'urugendo umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy HATUNGIMANA yatubariye ivyo yabonye n'ingingo yafashe. Akamara amazi aho twasanze aho hitwa ngo na restaurant, ahitwa ngo na mahoteli araramwe ingenzi, aho twasanze hacafuye atani cizero cyuko ejo hazoba hasa neza. Rero aho hose twasanze atacizero kuko hasubira gusa neza, twavuye twahugaye harabo twahaye ikiringo cyo gukora kugira ngo babanze bahugare kugira ngo bahategure neza. Hari n'abandi rero twasezereye burundu kugira ngo ntihagire ibibazo sura kwakoreramwo hatasambuwe ko hatubatswe ugushasha. Rero muri ugo rugendo abatware na cyane abatware bo hasi harabo twasanze koko ari abantu badashoboka, ari abantu atana kimwe banezwe, aho twavuyeho tubasezereye. Aho twovuka nko mu chef de quartier Buyenzi, quartier 6 Buyenzi, uyo twamusezereye kuko twasanze ari umuntu yiberaho uko nyene atana kimwe anezwe atari ukwicara no kwirira gusa. Rero aho handi rero hose twagiye turasanga hadasa neza, na cyane twasanzeho ibirundo by'imicafu haba mu rupangu ndani haba imbere y'urupangu. Abo bose twagiye dubaca amamande, twagiye twitwaje umuntu azi guca amande, nuko atarambwira angahe yamaze guca, ariko n'abantu batari munsi y'abantu 5 yaciye amande, kandi izo amande twabaciye ziri hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100, kandi twavuyeho bayarishe. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura atera kama aba mu gisagara ca Bujumbura kwikubita gashi kugira babe ahantu hari isuku nkuko batewe akamo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye muri quartier ya mbere ya Jabe, aho ni muri zone Bwiza nyene, aho ikibanza kigenewe inkino cigaruriwe n'abikorera ibikorwa bitandukanye. Jimmy HATUNGIMANA yafashe ingingo co kimwe n'ibibanza yasanze biriko binywegwamwo ugwagwa hataragera. Mwijabe aho twasanze ikibuga c'umupira na cyane ikibuga cha quartier, twasanze ico kibuga cari hariwemwo abantu bagira amagaraje, ama parking y'ijoro. Abo bose twategetse yuko iyo parking ifutwa
hanyuma ikibuga kigategurwa neza kugira ngo abana batere imbere. Ikibabaje rero tuhereje ko tugendeye mu bwiza aho dusanze impango zibiri, impango zidasanzwe kwibarabara rya kane, aho twasanze haba abarundi n'abarundi kazi batagira n'indero, bafise umucafu, barara mu mucafu, bahavyariye. No kuvuga aho rero tugiye kwicarira ico kibazo kugira ngo nimba izo mpango zidafise benezo, twebwe tuzoheza dusabe uruhusha abajejwe inyubako aho hantu tuhagire, tuhasambure neza, habe ikibuga, habe terrain, kugira ngo mweneho niyaboneka amenye ko atakifise amazu mugabo afise terrain. Rero azoca amenya umugambi azoca gukora, kuko uhagendeye na cyane cyane ko mwafashe ni n'amasanamu, harateye ubwoba. Abantu bahari, abantu bahagendera, inzoga zihanywererwa nakamara amazi, aho mbere twanasanze n'abanyeshuri muri kaminuza bariko bariha inzoga y'impeke, biramara amaje, birateye isoni. Naho nyene twasanze bari kwaranywera, twategetse yuko nyeneho yohugara. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy HATUNGIMANA amenyesha ko iryo sekeza rigiye kubandanya.